Basenga ibishusho, bunamira ibishusho. Izo nizo mvugo zikunze gukoreshwa n'abana bariya bavuga berekeza ku bari mu kwemera kwa Eklezia Katolika ko ngo basenga ibishusho, bunamira ibishusho kandi ngo Imana yarabibujije. Kaze rero dushobore kuzirikanira hamwe, duheze twese dutahure maze dutambuke dushingura. Turabahaye ikaze mu mwanya muto tugira tubizirikane. Nivyo bavukanyi mudukurikirana hano kuri runo rubuga, hari abamaze iminsi babesha batarakura mu kwemera ngo basenga ibishusho. Ivyo sivyo na gato, kuko nta wafashe ishusho ngo ayite Imana, kuko gusenga ikintu ni ukucita Imana. Namba ndi imbere y'ishusho ya Yezu, iyo shusho ico imfasha ni ukurangamira nyeneyo. Namba narayishize mu rugo rwanje, nuko nemera ko urugo rwanje nagweguriye Yezu. Ni ikimenyetso cerekana yuko ndi uwiwe. None muratahura impamvu muri biro zitandukanye za leta haba hariyo ishusho y'umukuru w'igihugu? Canke mu mabiro atandukanye ya leta ugasanga nyene hariyo iyo shusho y'umukuru w'igihugu? Bisigura ko muri iyo biro canke muri ivyo biro nyene ni nk'uko uwo mukuru w'igihugu nawe aba hibereye, c'est-à-dire uhakorera aba ari mu kibanza ciwe, Idarapo ry'u Burundi urisanze mu kindi gihugu umenya ko muri ico gihugu hariho uwuserukira Uburundi. Si uko igihugu cimutse, ni ikimenyetso c'igihugu. Amafaranga uyaravye uramenya igihugu avamwo. N'amashusho aratwereka uwuba muri iyo nzu ico yemera, uwakunda. Namba iwawe wahashize ishusho ya data wawe canke mama wawe, nuko ari bo waheguriye, nibo wemera, nibo washize mu buzima bwawe, nibo buzima bwawe. Nanje namba mu nzu yanje hari ishusho ya Yezu, hakabayo ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya, nuko nabeguriye inzu yanje. Mbega ndababaze ko mutunga amashusho y'inshuti zanyu, ubu uwofata ayo mashusho akayatabura mubona mwovyifatamwo gute? Bamwe ko mufata ayo mashusho y'inshuti zanyu canke z'abakunzi banyu mukayasoma, ubwo muba muriko murayasenga. Bamwe ko mufata ndetse n'intatemwa z'abantu batandukanye mwubaha mukagenda kuzunamira, ubwo muba muriko murazisenga. Namba uvuga ko Eklezia isenga amashusho kubera bayamanika mw'isengero, ubwo rero nawe ayo utunze, ayo wamanitse urayasenga, ariko Eklezia yo ntiyasenga. Abari muri Eklezia bo ntibayasenga. Mbega dutahure rero, kuki bavuga ko dusenga ibishusho? Vyoba biva kuki? Kubera ko abantu babivuga cane? Ninde yigishije ico kintu, canke ninde yinyegeje inyuma yaba babivuga? Nta wundi atari Shetani. Ashaka kutwibagiza uwatubambiwe, kuko iyo akubitiye amaso agaheza akabona umusaraba, araheza akibuka uwawubambweko, araheza akavyibuka. Akeneye kutwibagiza ububabare bwa Yezu, akeneye kutwibagiza ububabare bwa Bikira Mariya. Kuko Shetani yoyo irazi yuko vyo nitwabandanya tubizirikana izosanga twayivuyeko, kuko tuzogumiza urukiza kuri urya yatubambiwe, tuzogumiza urukiza kuri Kristu. Ariko irazi ko nitutabizirikana, emwe
hazogera naho tuvyobegwa tuvyibagire. Birayibabaza rero niwabona rero umuntu abonye umusaraba ukabona arajingitwa, niwabona umuntu akubonye wambaye agasaraba akajingitwa, ujya muntu arimwo shetani, ahubwo tumusabire. Kuko wanashima mbere n'isengero yinjiramwo hari aho usanga uwo musaraba uriko, none wewe kubera ko awugwanya, kubera iki yinjira muri iyo sengero, kubera ko ababo iyo bashengeye babashira ku musaraba hejuru, ivyo kuko atabizirikana. Ariko abonye uwambaye canke abonye urawuha agaciro akakurabira rirari canke akuraba nabi, uwo muntu ntimwumva yuko arimwo shetani? Ninde araja mu misa yumve bavuga ngo shusho kanaka turagusenga, shusho ya Bikira Mariya turagusenga? Mbega gusenga murazi icarico? Amashusho rero sayo gusengwa, nayo kutwibutsa n'urwibutso. Abantu baraganira bagafata amashusho y'urwibutso, mariage. Kuki mufata ry'amasanamu y'urwibutso? Ni kubera iki? Aha rero nashaka yuko dushobora kuzirikana neza ico ijambo ry'Imana rivuga. Mushobora kwibaza ataho wewe ivyo uriko uravuga uri kubikura mu mutwe, mbega ijambo ry'Imana naryo ribivuga kiki? Imana ubwayo niyo iha urugero ekleziya rwo gukoresha amashusho. Kuva mu ntango Imana yarakoresheje amashusho uhereye ku muntu yonyene yaremye. Umuntu n'ishusho y'Imana, turabisoma mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 27. Tureme umuntu mw'ishusho yacu, nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo. None umuntu si ishusho? Umuntu n'ishusho y'Imana. Niwabona umuntu uzoza uribuka Imana. None Imana ntiyakoresheje ishusho. Ishusho ni iki? Ni ikintu gishushanya ikindi, cerekana ikindi. Umuntu rero ni ishusho y'Imana, yerekana Imana. Kuva mu ntango Imana yarakoresheje amashusho, none kuki ekleziya ito yakoresha? Erega ekleziya yigana Imana. Ekleziya yigana Imana. Mu gitabo c'Ihunguka ikigabane ca 4 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 4, Imana ituma Musa mu Misiri. Igihe mutuma yamuhaye ishusho yashushanya ububasha bwayo, inkoni. Inkoni yari ishusho, ariko ishushanya ububasha bw'Imana. Muravyibukije iyo nkoni yakoze? Yari inkoni, ariko yari ishusho yamwereka ko ari kumwe n'ububasha bw'Imana. Ayibonye yaravuga ati ndi kumwe n'Imana. Ni ishusho yashushanya Imana iri kumwe na Musa. Nico gituma mubona ageze kwa Farawo yarakoze ibitangaza kubera iyo nkoni. Mu gusatura ikiyaga gitukura yarakoze ibitangaza kubera iyo nkoni. Ni Imana igaragara muri iyo shusho y'inkoni. Ingoro y'Umukama yubatswe ubwa mbere ku isi. Imana yategetse umwami Salomo gushira muri iyo ngoro amashusho y'abakerubini, abamarayika bakuru, abakerubini. Imana iramubwiye iti uzokore n'abakerubini babiri mu nzahabu, uzobacure mu nzahabu ihinze, ku mitwe yose bazogira amababa arambuye. Muravyisomera mu gitabo c'Ihunguka ikigabane ca 15 kuva ku murongo wa 18 kugera kwa 22. None ko twumvise ko ingoro ya mbere yagiyemwo amashusho y'abakerubini, none burya ishusho y'abakerubini ifise agaciro gusumba ishusho ya Yezu? Muri ico gihe Imana ntiyari kuvuga ngo bashire ishusho ya Yezu, kuko Yezu ntiyarazwi ku isi. Abari bazwi n'abamarayika, kuko niba Imana yatuma ku bantu, niyo mpamvu Imana yavuze ko amashusho yabo ariyo aja mu ngoro yayo. Iyo Yezu aba yaraje hano ku isi, nta nkeka ko bari gushiraho ishusho ya Yezu, nta mashusho y'abakerubini bari gushiraho. Ivya ekleziya rero mu bitahure si ibintu by'ibihimbano, n'ibintu bikomoka ku Mana ubwayo, kanasinda ekleziya ni y'Imana. Nibaza rero ko aka kanya dufashe kugira ngo dushobore kuzirikana kuri iyi nyigisho, tuzokabandanya. Tuvuze yuko tuzokabandanya kubera kuko
twabonye yuko hariho abantu benshi bariko barayoba, hariho abantu benshi bayoba bakayobeshwa n'abo bantu, kandi burya si uko abo bantu bababwira ngo musenga amashusho, si urukundo rwa cane, ntibaba bashaka ko bakiza imitima yanyu, baba bashaka ko bikwega kwegera ko ubona ko bo ivy'amadini babigize urudandazwa. Ekleziya rero si urudandazwa, ekleziya ikeneye kudufasha kugira ngo dukiranuke, tuzoshobore gushikira umukama wa muhango Yezu yatwemereye twese twiteguye. None rero ndabakengurukiye, mubandanye muroranirwa muri aka kanyamuneza ka Pasika.